Ikintu nagikomeye cyane nirinze hari abantu banzaniye amafaranga kubera aho hambere hahise Thierry sinari umukobwa mubi bakanzaniye amafaranga bakamamahera menshi bakambwira umukobwa mwiza numva twasohokane tukora ivyaha tugire gute nkambwira nti okay ico gihe kandi nari nkenye cyane nambara ijipo rimwe nkarimesura ndosi ya kabiri nkashima Imana kanabwo namba n'impuzu zizimvye ntashobora kugura ijipo y'igihumbi n'agashati k'500 nambara nkabegwa kubera Imana ibirimwo ibisayangana nari narabiteye ibitugu ko navuga nti nagiye gukorera Imana ahantu bari bampamagaye ndagenda ariko kandi nagoma nsenga none Imana wa muntu wambwira nzomubona ryari nkaguma numva umenga ahantu quelque part muga ntabona kavuga ni nkeneye kumubona none nuyuhe hagiye umuntu wese twahura nibaza ningira nuyubasha urumva hagiye nashaka kubona undi ntingira nubu ngabo nasenga Imana ikambwira to yasuko hama rero umunsi namubonye ntamuzi tutari tuzinanye numva ndamukunze cyane uyu muntu numva ijwi rirambarira ngo wa muntu nakubwira n'uyu ntangura kuvyirukana ndabikemeye ndavuga nti no abantu bavangirwa nkuko ndabikemeye mw'izina rya Yesu ndabikemeye ndavyirukana ariko rero biguma bibaye binini muri jewe ndamwitegereje nkumva ndamukunze cyane nkumva nofatanya ubuzima twe nawe nkumva n'amahoro ico rero ikimenyetso canyeretse ko ari we nuko umutima wanje icambere nomubaza muri abo babiri n'uyu gukunda kubera nimba barakijijwe umwe arakijijwe undi arakijijwe bibayabaye ariko muri abo bose nta numwe akunda Yesu yumva urwo rugo ntirushoboka urugo rwubakwa n'urukundo ni kihe kintu kiza gutandukanya ko umuntu afise urukundo nyarukundo canke undi afise urukundo rw'ibishobisho? Shalom shalom nshuti z'umusaraba bakunzi bacu mudukurikirana ku kimenyesha makuru IRIBA RYIZA turabaramukije mu izina rya Kristo Yesu tugize uwundi mugisha tubona umushitsi hariya mumubona reka tumusaba bidondore kuba mukurikiye ubwa mbere. Amahoro neza nitwatunga Imana Jacqueline ndumudamu ndubatse afite umushinga nahe n'abana yego. Jacqueline tubahaye ikaze. Murakoze. Mbere ko dutangura dukundire tubanze dusenga Imana. Kaze. Imana turagushimiye izina ryawe niryubahwe izina ryawe nishigwe hejuru tuguhaye ikaze ineza yawe hano igaragare kuri twebwe twese mu izina rya Yesu senzuko amen. Amen. Twishimiye gusubira guhura nawe. Merci. Muraberewe? Murakoze. Jacqueline n'umuntu ki? Jacqueline n'umuntu asanzwe umukristo yubaha Imana akunda Imana twagendanye n'Imana uherekera nkiri umwana mutoya gushika n'uno munsi mbona ngana gutya. Dushingira intahe watanguye ubwa mbere wumva Imana byari bigenze gute? Ubwa mbere wumva Yesu byari bigenze gute? Nta muntu yambwiye Yesu nibaza ko ari ubuntu Imana yangiriye kubera umuryango wacu nta muntu yarakijwe n'umwe hanyuma ariko mu kibano twabona umuntu arengana avuye gusenga nkamwitegereza nkumva nifuza gusengera hamwe nawe namubona ko ubwiza bw'Imana nifuza gusengera hamwe nawe papa aranyemerera papa yari umuntu mwiza tatangore ntiyangwanije mu byo gukizwa ndatangura ndakizwa kuva ico gihe rero ndabandanya mu nyuma papa wanje arakizwa na mama wanje nabo tuvukana baca barakizwa. Kugira ngo bakizwe byahereye kuri wewe? Yego cyane. Dushingira iyo ntahe. Naragenda gusenga muri Sunday school hama bakaca bandekera abo tuvukana tukajana hama mama wanje arakizwa na papa arakizwa mu nyuma mama wanje yagiye gupfa amaze imyaka 12 jewe
ariko papa yarabandaniza arakizwa. Papa rero aheruka kwitaba Imana muri 2023 hari le 16 niho papa yitaba Imana, ni vuba cane. Ndashima Imana ko yatashe impore, yatashe atunganije ubugingo, naho mbabaye ko papa yatashe ariko ari mu ijuru. Ni kihe kintu cyagutera gukunda gukizwa? Icantera gukizwa ni Imana yabinteragiye kuko naho narabibonye, nkumva nyene umuntu akijijwe ntasa n'abandi, hari ibintu akora bidasa n'ivy'abandi bantu, nkumva nanje biranezereye gukora ivyo. Yego. Dushinga intahe cyagihe umuntu yakiraga kiza ku giti ciwe atabihindiwe n'abantu kuvuga ati ndafashe ingingo yo gukurikira Kristo, we byakugendeye gute? Uhereye ico gihe ngiye gusengera aho hantu uwo muntu yanjanye, nafashe ingingo yo kwakira Yesu. Kandi ico gihe nayifashe nkiri umwana mutonya, ntaratangura mu ya mbere primaire, hama ariko numva biranezereye birandyoheye, ca ndakira Yesu ndamugumana mu bugingo bwanje, turagumana mu gihe ca adolescence hose. Nakunda gusenga no gusoma ijambo ry'Imana no kwigisha abandi. Yego, byarandyoheye cane gushika n'isaha. Nta kintu kiryoshe nkavyo. Tukwitegereje mu maso usa n'umumama shwanutse akeye cyane. Warabihoranye canke wabikuye mu gakiza? Kubera ko kuntu nakijwe ndi umwana mutonya, nagumanye umunezero w'agakiza, nta yindi minezero nigeze ngira. Eka ivyo mu gakiza nta wundi munezero nagize. Peut-être ni ivy'Imana ngira ngo yandemanye navyo. Muheje kutubwira mu gihe ca adolescence, mu gihe c'ubuyabaga, ni gihe agwaruka gwinshi rukunda kugwa mu vyaha, gukizwa bikagorana. W'ico gihe wacitwayemwo gute? Ico gihe nakunda ibintu bibiri. Nakunda gusenga cane, ahantu bariko barasenga niyo wasanga. Kandi ikindi nakunda gusoma ijambo ry'Imana nkamenya ikizira n'ikitazira, nkamenya ko kubaka ubuzima bwa kazoza ari ubunyene nkiri umujene, nkamenya nkabwonona nzoba nononye kazoza kanje kose. Nkumva ko nariyumvamo ko ntari umuntu asanzwe, narumva ko ntegerezwa gukizwa neza, nkakorera Imana neza kugira ngo nzobe icitegerezo ku bandi. Umva je nari n'umwana muhira mukuru, umwana mukuru nategezwa kuba icitegererezo mu bandi bana. Kwishure numva ntegerezwa kuba icitegerezo kwishure, nkumva nyene byandimwe uko nyene, byari byubatse uko nyene, sinabigusobanurira. Nubuye ubuzima bwo kubaho utagira mama waciyemwo, wabubonye gute? Bwakwigishije iki? Ikintu vyanyigishije nuko Imana yangiriye ubuntu jewe maze kubura mama. Papa yari marié, habavu y'ivyo narose uwundi mama ambera nk'umuvyeyi, indi famille barandera. Nukuvuga ngo kubura mama ntivyanyafekise cane, kubera hari abandi bamama Imana yaba yateguye bashobora kubera umuvyeyi. Abo nawe Imana yarabampaye. Ego. Ugwaruka gwinshi iyo bari mu gihe cy'ubuyabaga, abenshi bakunda kugwa mu vyaha. Nizihe mpamvu zikunda kubatera kugwa mu vyaha kandi bamwe baba banakijijwe? Zibatera kuvugwa mu vyaha zimwe ni caractère biri mu muntu. Avuga ati jewe ndakeneye ibintu vyiza, sishobora kubironka, bikaba bime bariho ababitanga, bikatuma umuntu aje mu vyaha. Kandi baruzuye ni benshi. Kandi ikindi naco umuntu w'umujene aba ari mwiza, abasa neza, abantu bose baba muraba bakamwifuza, kavuga ati no muha amafaranga, noshika kuco nshaka. Ariko no hano rugwaruka canke uko je navyifashemo. Muri jewe narumva ko jewe ejo hirya yejo nzoba umuntu w'umumama, kandi ntegerezwa gutunganya neza kazoza kanje. Ivyo rero n'ingingo nigiriye nta wayingiriye, nkumva nagize Yesu umugenzi. Turakundana cane, ndamubwira ntunzigame muri ubu buto, undinde kugira ngo sishoye gucafura. Ndagucafuze nawe kuko wakiriye Yesu, numva nyene ko nkoze nk'icaha Yesu no wandamutukishije. Bikantera cane gusenga, bikantera cane no kubaha Imana kugira ngo sintukishe Imana ubuto bwanje. Kandi no kuri Imana yarafashije. Ego. Ubuzima bwo kuba umu responsable uri umukobwa, hari ibintu byinshi wipriva, hari byinshi wiyaka kubwo
kubw'ineza yaba gukurikiye cyangwa abo muri kumwe nibihe bintu uhora bakavuga ati mu buto bwanje kabisa bino bintu narabyirinze kubera ko nagomba kubirinda nabo turi kumwe? Okay, ikintu nagikomeye cyane nirinze, hari abantu banzaniye amafaranga kubera aho hambere hahise Thierry, bon sinari mukobwa mubi, bakanzaniye amafaranga bakamamahera menshi, bakambwira umukobwa mwiza, numva twasohokane tukora ibyaha tugire gute, nkambwira nti okay, ico gihe kandi nari nkenye cyane, nambara ijipo rimwe nkarimesura, ndosi ya kabiri nkashima Imana, kandi ntabwo nambara n'impuzu zizimvye, ntashobora kugura ijipo y'igihumbi n'agashati k'500, nambara nkabegwa kubera Imana ibirimwo, ibisayangana nari narabiteye ibitugu, ko navuga nti kazoza kanje karabiruta cane, kuko numva ko wononyeka ubuto bwawe kazoza atakubufise, ko narabona none sida ziriho irononya abantu benshi, nubwo uno munsi umenga ntibayitinya. Hama ikindi naco narumva ko kuba umuntu wa afise ibanga ari ikintu cyo kumira ko cane, kugira ngo umuntu yubaka urugo rwiza harimwo no kuba umuntu aba yariyubaye, yaririnze, yatisesaguye, kumva ko urugo rwawe urutegura, uruzigama ukiri umwana mutonya, ukiri muto. Je nafise iyo ntumbero rero yuko uzogira urugo rwiza, nubwo ntari nzi ko nzokubaka, ndavuga nti kameme ntegure kazoza keza. Nuko utubwiye ngo ntiwari uzi ko uzokubaka kubera iki? Kubaka nabona ndabitinya, kubera nabona umenga ingo ziragoye kubaka, abubatsi barashwana, baragwana, barakubitana, bagirane, nkabona nyine umenga ubwo buzima ntabwo nshaka kubamo. Nkumva ndabitinya, nkumva nzokorera Imana, nzobaho nubaha Imana, nzofasha abantu. Ico cyo gufasha abantu numva kiri hafi yanje, kuko nanje barafashije bien sûr. Mu gihe cyo kuba dufate cyagihe umuntu ageze igihe cyo guhitamwo bazobana, wowe icyo gihe bakifashemo gute? Byakugendeye gute? Ni gute watubwiye ko uri umumama ufise umugabo n'abana babiri, dushinga intahe cyo cyagihe cyo guhitamwo muzobana, igihe cyo guhitamwo muri benshi byakugendeye gute? Ico gihe cyaragigoye cyane, ni igihe canduhishije mu buzima, camfashe umwanya munini wo gusenga, ko navuga nti Imana ifashe simpave musha umuntu tuzobana, kubera numva afise ubwoba, cari igihe kinteye ubwoba kikantera gusenga cane. Nabwira Imana nti Imana umpitiremo, jewe umuntu tuzobana sinoshobora kumumenya ubunyene, ariko wewe uri Imana data, j'ai confiance en toi. Nukuvuga ngo ndagufitiye confiance, sinobwira papa ngo amitiremwo canke uwundi muntu ngo amitiremwo canke umuntu w'umugenzi ngo amitiremwo, ya Imana yonyene niyo yamenya. Ndagira Imana nti uranzi mu mutima, uranzi uko nubatse, urazi ivy'intege nke biba muri jewe n'ivy'inkomezi biba muri jewe, umpitiremwo umuntu uzoshobora kubana akihanganira ivy'intege nke bimbamwo, akihanganira n'inkomezi ziriba muri jewe, kubera mu vy'ukuri turazi neza, ndamaze kumenya neza ko mu muntu hari ibintu bibiri, hari ivy'intege nke, hariho n'ivy'inkomezi. Hari rero umuntu adashobora kwihanganira inkomezi zawe, nk'ubu nk'akarorero ugashobora gukora ikintu abantu bakagishima, bagishimye uwo mwubakanye bati aha nuko bibaye, stop, ntudusubire. Ivyo ni ivy'inkomezi zabonetse muri wewe, mugabo uwundi mubana adashobora gusipota, adashobora kwihanganira, kavuga ati no, ibi rero ntubibandanye. Ivyo rero nkumva ni Imana ufashe. Yego, hama ivy'intege nke navyo hari igihe nk'umuntu ashobora kuba afise intege nke, intege nke umuntu adashobora kuzihanganira mu bana, mucane hamwe urugo rushagu rusambuka, kandi mu vy'ukuri nta muntu ari parfait. Yego. Waje kumubona gute? Byagenze gute? Umaze kuba ufise ubwo bwoba, kumbure hageze Imana irabukumara, iragera igihe murahura, byagenze gute? Ingene vyagenze, nagiye gukorera Imana ahantu bari bampamagaye, ndagenda, ariko kandi naguma nsenga none Imana, wa muntu wambwira nzomubona ryari, nkaguma numva umenga ahantu quelque part muga ntabona,
kavuga ni nkeneye kumubona none n'uyuhe hari umuntu wese twahura nibaza ningira n'uyubasha urumva hagiye nashaka kubona undi ntingira n'ubu ngabo nasenga Imana ikambwira to yasuko hama rero umunsi namubonye ntamuzi tutari tuzinanye numva ndamukunze cyane uyu muntu numva ijwi rirambarira ngo wa muntu nakubwira n'uyu ntangura kuvyirukana ndabikemeye ndavuga nti no abantu bavangirwa nkuko ndabikemeye mw'izina rya Yesu ndabikemeye ndavyirukana ariko rero biguma bibaye binini muri jewe ndamwitegereje nkumva ndamukunze cyane nkumva nofatanya ubuzima twe nawe nkumva n'amahoro icyo rero ikimenyetso cyanyeretse ko ari we nuko umutima wanje numva ndamufitiye confiance nkumva umutima wanje uratekanye kandi nkumva ndamukunze nta bintu byo kwerekwa canke bamanuriye oya umutima wanje waramukunze hama rumva byabaye spontane nawe nsanga nawe yankunze Imana ishimwe ibuka ku munsi wa mbere kubwira ndagukunda byari bigenze gute uwo munsi hari haheze iminsi 3 tuzinanye tumenyanye byaranamugoye kumbarira yambwiye ati Jen numva umenga atanyarukije mpava ndavyivugira ko naramukunze cyane numva namukunze avuga nti Imana ufashe kugira ngo kameme abimbwiye ko mu migenzo y'abarundi kazi nta mukobwa aresha rero navuga nti jewe Imana ifashe abimbwire basinye ingoka numva arambwiye ngo hewe ngo nagukunze ntisa kuva ryari ati kuva kwa ndakubonye aho ari kwa mbere ni na jewe ngo byagenze turakomeza ubuzima urugendo rero turagira mariage nuko tukiri ngaho nibihe bintu umuntu w'umwigeme cyane tuvuge ko kubera n'umumama rero twakoranye tugomba tuganirize nibihe bintu umwigeme akwiye gufukama imbere y'Imana abwira Imana ati Imana ngomba umugabo yujuje ibi nibi kuko abantu benshi cyane abigeme hari gihe basenga ugasanga rikavuga ibintu bifadika nshaka ufise amafaranga afise inzu afise imodoka akaba ari byo binahanga amaso nibihe bintu nk'umukristo yubaha Imana w'umwigeme akwiye gusenga yereka Imana bifadika Botieri ikibazo mbaje kiragoye cyane kubera ntitwubatse kumwe donc nitumeze kumwe ntitwifuza ibintu bimwe jewe birashoboka ivyo nari nipfuje jewe ntabe wunda ivyo yifuza rero ko kuntu gusenga umuntu asenga bivanye n'ingene muri we yifuza ko Imana imukorera jewe nasenga mbwira Imana nti Imana ufashe kubera abantu bari bafise amazu bari bafise imodoka bafise amafaranga menshi bari baraje muga muri abo nkabona ntawe wanje arimo umutima wanje rero nari nkeneye umuntu ashobora kuba atandukanye n'uwundi ashaka ko nari nkeneye umuntu yubaha Imana kandi yubaha Imana pe kuko numva umenga ndifuza cyane umuntu yoshobora kumfasha tugafashanya mu gikorwa c'Imana yari yashize muri jewe ko hari igikorwa Imana yari yasize muri jewe nagiye kumenya ko ari c'Imana yamaye naratevye hari igikorwa nisangamwe imisi yose nkumva ndagikora nezerewe ndyohewe cyane nkavuga nti kameme nkeneye umuntu tuzofashanya iki gikorwa kuko numva ari ico gikorwa c'ubuzima bwanje bwubakiye ko kandi kizobandanya icyo gikorwa nimba atari banga n'icyayi uhereye nkiri umwana muto nagiye navuga ubutumwa shinga intahe nkabona ko ico gikorwa kizobandanya gushika igihe ntazi hanyuma ikindi gikorwa nakora cari igikorwa cyo kwegeranya abamama bajya abamama usanga bari kuyarara batawe sote b'abapfakazi canke batawe n'abashinga ntahe umuntu nyene usanga ari ntaho nikora abo bantu narabegeranya nkabafasha uko nshoboye utwo nshoboye dukenya bafise hama ico gikorwa rero nkanabambika utwo nshoboye kuronka mvuje kubona yitangwe ndi umwana kandi nkumva ivyo bintu bindimo cane bindani kuburyo nashobora kugenda ku botike nka kideni nkasaba ideni umuntu
kandi nibari inyuma bace bibaza ngo ni muhira abantu nihoza nkabyihoza hari nabo natwara kwa muganga muri abo bamama nkabatwara kwa muganga bagwaye badashobora kwivuza nkababwira ni munyandikide ni jewe nzoriha ibyo bintu nkabikora gutyo mfite agapandi k'agatenge nkagambika umuntu gutyo nkumva rero ico kintu kindimwe indani nkumva ni igikorwa Imana yashizemwo kandi kizobandanya gushika ubuzima bwanje burangire eko ni gute waje kumenya ko umuntu Imana iguhaye aruje gushigikira umuhamagaro wawe narabisengeye nabwira Imana ni Imana ufashe uzoma umuntu akubaha ari mwibanga ry'Imana akunda abandi kuko ico ni igikorwa c'umuntu afise urukundo si igikorwa c'umuntu wari we wese kubera ndibuka ko naho rafata nkasiga bakamutwo y'abantu bikiye muhira nkabona nk'umuntu ashonje cane nkatumuhebera nkumva nyene mfise ivyizigo ko nza gufungura mu ijoro nkumva ndabimuhebera ndi umunyeshure narashobora guheba amahera yanje ya bisi nkaya umuntu mbona afise ikibazo gikomeye nkiyumve none ndakomeye neza canke nariyumviye none ndi muzima canke ndagwaye mugabo ico kintu nagikwata umuntu akintumye nkumva nyene harimo ibintu niheba kugira mfashe undi muntu ndavuga niki kintu cyane byose rero ni Imana yagishize muri jewe kishobora kuzobandanya ndifuza Imana izo umuntu azonshigikira muri iki gikorwa kugira ngo tugifashanye tugikore neza hanyuma urugendo rwanje nirwarangira nzovuge nti narangije urugendo rwanje amahoro yego mbere ko duhaba tugaruka ku ico kintu cy'igikorwa ukora dushinga neza ca gihe mumaze guhura n'umufasha wanyu mu kabanda nike kintu yuka kuri mariage yawe wumva umenga niyo ngira ngo uturne iriya video wumva abantu baguma hasubira ikintu kimwe kintangaza ni ingene iyo wambitse abantu Imana irakwambika ibyo navyo narinzi mugana bibonye kuri mariage yanje ndibuka ko nari udupande tubiri tw'ibitenge tutanasa kamwe nkakambara muhira ngiye muri dushe kandi nkagashira mu isakoshi umuntu afashe urugendo haza mu babiri babakene ndatubaha twose hanyuma ndibuka ko kuri mariage yanje nta mahera nari mfise nta yarahari ariko narose ibitenge 11 kuri mariage mbona banzanira amakado ndavuga nisha ntahura ryaje mureva ngo ico umuntu abiba nico yimbura nenda arabivyo dutenge tubiri cyangwa utundi duhuzu dutandukanye mugaye ico gihe bica birangarukako ntazi n'ingene vyagenze no kuvuga ngo narambaye ibitenge ibindi ndabitanga kushika ni sare yasi ndabura ico nambara ariko kandi ikindi naco cahavuye kinezera ni cuko nahavuye baba mama bagwira mbona umuntu yambitse abagore banje bose bashika 30 abambikira rimwe barambara barabegwa ico kintu carankoze ku mutima cane kubera vuga nti Imana ungiriye neza abo mama wari ubafashije no mu gihe kiri umwigeme ego bwagwire ngo babe benshi mugabo bariho baraza bakansangaho naho ramba abo nasabira ideni nabasabira ideni t'umukobwa mutoya kandi muya navyo bari batsi inyuma yaho nagiye mbona umuntu aza avuga ati yarafise anniversaire uwo muntu hanyuma avuga ati sinoshobora anniversaire bajya ba mama ba JACKY batambaye shatanga amahera yiwe abagurira ibitenge bose ico gihe baca bambara tugura ibitenge bisa narahimbaje Imana cane ko navuga nti Imana irafise ingene ikora ibintu ndetse n'abantu ikoresha mu gihe cayo ndanezerwa hama ndibuka ko maze kugira mariage ikintu cagiye kunyereka ko umugabo wanje Imana yampaye uwo nasavye barandonderaho naho ramba gaca babazana aho nagira mariage nkabona baraje banabumva bacafuye ni baba basa neza nkabona umugabo wanje arabakiriye neza arabaganiza arabakunze arabanezererewe hama nkagenda muri stock yanje nkateka nkabagaburira nkabona ntacu bimugize nkabona bimumereye neza numva ndatangaye ndavuga nti finalma Imana yampaye
ico nayisavye kuko uko kuntu yabinezererwa n'abifasha naciye mbona ko Imana yanyishuye kandi nawe ncasanga igikorwa c'abana bajya abana mwibarabara nawe bakaza kabaganiriza kabakinisha muhira baraza benshi tukabona tugasangira icayi tukabagaburira kabona n'igikorwa yiyumvamwo bimunezereye ndavuga nti finaruma Imana yangiriye neza yego rero ubu carabandanije kirakura yego turafise abana barenga 160 bunya mu minsi heze bari 160 mugabo hariko n'abandi baje bariko bararenga turafise n'abamama batari bake Bujumbura mu ntara zitandukanye yego tuko tuhakorera abo bana turabafasha kuronka amakaye yego muri Noel Imana itugiriye ubuntu tukaronka ako dusangira turasangirira hamwe ego Imana ikagira ubuntu muri Bujumbura gutunga urugo rw'abana barenze abana 5 6 7 n'ufise 10 araganya mwebwe mufise abana 164 nabo bamama kandi mubasha kubitaho gute ntitubashobora byose ntitubishobora byose ibyo dushoboye ibyo dushikiriye turabikora tukabigisha no gukora tukabigisha imyuga tukabigisha gusonesha imashini tukabigisha kurima tukabigisha korora ubu harimwo batari bake bafise ingurube borora ingurube hari abatari bake barima hari abatari bake bagira utuntu two kudandaza duto bakadandaza bagashobora gutunga umuryango hama abana turashoboza kuja ku ishuri ibyo ntituvyishoboza ariko uwo ari we wese yimvise nk'umutwaro arabidufasha yego ico kigo citwa gute Same de kuruhuka santé mentale et développement communautaire uwo muhamagaro nibaza ko atari ikintu corosha abantu benshi abantu benshi baba barusha bipfuza kuruhuka mbega n'igiki mukoya ko mu guhitamwo abo bana bamwe tuzatubona babatuzaniye ku kazi harimwo bajya abana usanga baratawe kwiyarara ari utuyoya tuya twana dutabwa bakatutuzanira ugasanga ntidufise irerero basha mu mafamiye dakeye donc uwo muryango wamutoye tumufasha kugira ngo uwo mwana ibi gikomeye yagize cyo gutabwa kameme ntikizobandanye uwo mwana ingene yashobora gufungura ingene ashobora kwiga ubuzima bukabandanya yego ababaye umwana wacu amen hama abandi bana bumvise benshi nababo bamama abamama navugiye naho ko barabafakazi babakene mugabo ko abantu bose bafakaye sabakene siba naho nikora hanyuma abandi nabo batawe n'abashinga ntahe ugasanga umuntu yaramuzanye agacamuta ntanamenye niyari abo rero usanga bafise ibikomere byinshi cyo dukora turabadetraumatiza hama tukaja tubaha n'ivyizigiro vya kazoza ko biri ivyizigiro ko biriho vya kazoza abo bantu baba bafise ibibazo ku buryo bituma ubakurikirana ari bo mwebwe bibatera kugira intambamyi nyinshi muhora muvyifatamwo gute iyo habaye intambamyi yo mwabaza uko mubitaho mbega mubigenza gute bihoba bishika kenshi kubera ntushobora gufasha umuntu satisfait ivyo akeneye byose ubishobora kubikora biragoye iyo tudashoboye dufata akanya tukaganira tugasenga Imana tukanamusengera nawe akisengera tukaganira tukavuga iki twokora iki hanyuma muri ico gihe hari igihe iyo tusenze Imana tubona Imana izanye inyishu izizananya ahatandukanye tukaza tubona ziraje nka ryari hariho umwana yaragwaye cyane tatubona umuntu aje avuga ati uyu mwana ngomba ndamuvuze hiyo n'inyishu hama ryari nagiye mbona umuntu azavuga ati muri aba bana cyo twogukorera no kwigisha abana bangahe nka 4
tabarire buse hiyo ni nyesho Imana ibizanye umwanya utari witeze wari wubuzi nyene ubigenza twiteze izindi nyishure zo komaziza. Amen. Kuba dukurikiye mukunde gukorera Imana birimwe umugisha ndakeka ariko biri bibona. Eko niko bimeze. Hari igihe umuntu yibaza ngo nzokorera Imana afise ibintu vyinshi ariko siko bimeze. D'abord ikintu kinini cyane umuntu abatunze gutunga umutima ushaka gukora igikorwa ciza n'ubutunzi bunini cyane kuko hari igihe umuntu ashobora kumva ati numva ashaka gukora ikintu kavuga ati ntaco office ariko kandi uvuga ifise d'abord ufise ijwi rivuga ufise ikintu ubutunzi bukomeye urashobora kuvuga ati Mana ndasengera bajya abantu ubibuke ubarose ico bagusaba none aho n'ubasengeye yego Imana irafise ingene iki ibintu byose n'ibitunzi ni byayo irafise ingene iki bizana bikaca mu nzira tutaye twiteze bikamushikira uwo muntu yego hari muri par exemple nka hari umwe twubakiye akazu ntiyari afise haba yari yaratoye umwana maze kumutora umugabo wacu arapfa asigara n'abandi bana bashika indwi umva n'uwonya agira 8 atanguye kurara mwibarabara adafise haba Imana iraza ikoreresha umuntu avuga ati no umuntu uri foto umugura agaparcelle karagugwa aba volontaire no kuvuga ngo umuntu wese yumva nk'igikorwa ciza cha tutangura gushaka ku maboko turubaka ico gihe nta nibarabara ryari rihari kugira tuje kuraba aho hantu tubaka twaca mu ruzi ico gihe naraca mu ruzi fise n'inda nkaca mu ruzi nyene tukaduza amajipo tukajabuka kumva nyene ufise umuhamagaro wo gukora ico gikorwa utitaye ku meze utitaye kugirane uwo muntu yashoye kuba muri iyo nzu barabamwo nta umwirukana niwe nabo bana kuvuga ngo ico ukode Imana igikorwa ukoze cose Imana yafise nyene igihezagira ego amen uwo muntu yashobora kuvuga ati ndumukene sinotora umwana ariko mumva mubwo bukene yaragiye kuri amutora ku muri pubera hano bamutaye none umunsi numva ko abayeho kandi Imana yamwubakiye inzu nukuri kandi uwo mwana afise ingene ariko arabaho abandanya baho ni ntahe nyinshi kuvuga ngo umutima utunze ubundi umuntu ashobora kwimvira ntaco afise ariko ubutunzi nyakuri ubutunzi nyabwo ni mu mutima w'umuntu iyo umuntu atunze impuwe gatunga urukundo muri we byo ni ibintu binini cyane ushobora gutungisha abandi ego nubwo umenga ibintu biboneka ntavyo ufise mbwa kandi biba bihari ego n'uwo batafite afise arafise kwipfuza basi kabati abo bana ndabipfurije Imana ibagirira iki aba bantu Imana ibagaburire aba bantu Imana ibambike aba bantu Imana ibahe kwiga nuko hama rero hari igihe umuntu acabona iruhande yiwe hari ibindi bintu afise umuntu ashobora kuba afise impuzu atacambara kandi zitahetse kubera afise izindi hariho abandi bantu bifuza izo zintu izo mpuzu wowe utacambara zizane tuziha abana tuziha abamama bazikeneye kandi turamaze kubona abantu benshi bazizana Imana ihezagira abo bantu eko hari abamaze kuzanira ibyo kurya byabo tukabagaburira turafise n'amafoto woshaka ukaza ukaraba two tugaburira abana two turabagaburira two turabaha impuzu zo kwambara abo bamama nuko muri Bibiliya mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa hari inkuru tuzi y'umuntu yitwa Dorcas yakunda gushona impuzu z'abapfakazi icyo gihe ngo hageze igihe arapfa nuko Bibiliya bivuga kugeza ubwo ngo yazuwe n'ibikorwa yakoreye abo bapfakazi ngo dushinga intahe z'ingaruka zimaze guterwa no gukorera Imana ingaruka zirahari kubera ko aparitse yo gukorera Imana natanga ibyo bikorwa atakazi ifise mewe no munsi ndafise akazi natanga gukora ibyo bikorwa ntafise aho kuba no munsi ndafise aho kuba yego hama nuko kuba dukurikiye batatahura neza igikorwa cyo gufasha abandi ubasigurira igikorwa cyo gufasha abandi nka jewe nakuze nabwiye ko nakuze mama wanje yarapfuye hama ndonka abandi bavyeyi
barandera mu gishingo ca mama wanje ndaba umwana ndavye ingene bahangayitse kugira nshobore gukura nshobore no kwiga amashure nabonye ari igikorwa kinini cane ndavuga nti ibi bintu bankoreye ni vyiza ko nandi ndabikorera abandi kandi nanje ndiko ndabikorera abandi ndavuga ngo ico umuntu abivye nico yimbura ego uno musi ngiye aho bandeze nkagenda nkicaraho nkatwara n'abana tukabaganiriza baravuga ati abuzukuru baje donc bakanezerwa bavuga ati kakana twarira arakana kafise 12 ans imyaka 12 kumbe uno musi yarakuze yarabaye mu mama atwa ni camwa kiboneka gifadika avuga ati nubwo twarushe kurera umwana biraruhisha umuntu biri yashu araheba ivyo yari kurya araheba amahera ya kwinezereza kugira uriye minerval gati kameme naho biruhisha biravamo ikintu gifadika uno munsi ntangwe gukora ivyo bikorwa baraje bane ivyo ndiko ndakora bararize baravuga twareze umwana umwe uyu nyene uyu nawe afise ibindi bikorwa vyinshi byo gufasha abandi bana byo gufasha aba mama barahimbaza Imana ku bwanje vuga ati iyo tutamufasha uno munsi ntabageze kuri intama yego wow nkundira tugaruke gatoya ku buzima bwo kubaka urugo ugwaruka rwinshi gw'iki gihe cyane bo mu bisagara bamafise ubwo kubaka urugo nubatse nzokubaka nabi kubera ubuzima niki nubatse ndabona umenga urugo rwanje ntuzogenda neza kandi tuguma tubona ingaruka benshi bitwaza ngama ubutandukanye buriko buraba ama divorce menshi ari karaba nizihe mpanuro ugwaruka ariko gwimiza kubaka urugo kubaka urugo biraryoshe ni ibintu vyiza cyane utarabishikamwo urumva ufise ubwo bari normal ni nka kuryanya wiga mu wa mbere wumva ufise ubwo bwo mu wa kabiri kuva umenga yo mu wa kabiri iske nzobishobora kumva d'abord ukumva umenga ivyo urimwo biroroshe kumva umenga mu wa kabiri bizobigoye cane ntuzohava mugabo ni mu buzima ne etape par etape yego uvuga ngo naje nari ndabufise ubwo bwoba havuga nti na eske birakunda ko umuntu yubaka neza birashoboka mugabo maze gushika mu rugo Imana imaze guha umuntu mubakana biragusaba kugira inguvu kugira rushishikare gukomera nundi yashikara kugira inguvu kugira rushishikare gukomera mwese murakora yego uvuga ngo ushitse mu rugo niba birangiye sijuru bushitsemo no urabandanya ugakora kugira ngo urugo rwawe rushishikare kubaho neza ukunde bigende neza d'abord ubanza kwiga ingeso ziwe nawe akagizi wawe umva kugira ngo zizotinde zinywane birafata kanya umuntu mutakuriye hamwe utarezwe n'abavyeyi bamwe mwahuye n'ibitandukanye ugasanga umwe afise ibikomere yakuye hariya undi hariya iyo rero muhuye kameme haraho kubanza kwigana gusengeranira kwiga ati uyu akunda ibi undi akunda ibi uyanka ibi bifata kanya hari gihe rero abantu baca bidekuraje akavuga ati no ibintu je navyo nshoboye je mbayeho uku niko namenyereye nose uko bimera mutegerezwa gushira hamwe mukicarana hamwe ivyo utumva undi atumva mukabiganira ikiganiro nico nabonye kicuba ku rugo handi rugo ruraryoshe cyane kubera d'abord mubatse urugo uba witwa umushikenyetsi undi yitwa umushinga nahe cyo nirindi zina uba waronse mu buzima hama turazi ko mu mico yacu mu Burundi umuntu yubatse mega afite iteka gusumba peut-être mu yindi mico y'abandi bantu sinzi kurabibona no kuvuga ngo hama iki naco Imana ikugiriye uruntu karonka abana vraiment kabona ati nkuje umukobwa wanje turasa umuhungu asa na se ni kuvuga ndamwitegereje mbona se ivyo bintu birangyoya cyane turiko turakina twirukanga ndavuga finama JACKY yaragwiriye JACKY yaravuye mu irindi hanga ndavuga ni Mana warakoze uheje kutubwira ngo wakunda kugira ubwoba bw'urugo nubuhe bwoba bwategwa niki ubwo narifise bwategwa nuko nabona ahatandukanye usanga umugabo n'umugore bagwana bashwana bajyana mvugo ibyo bintu biteye ubwoba kumva ko ibyo bintu sishaka kubibona birateye ubwoba nyene birababaje
hamubonye abantu bubatse bakundana kaza wumva nyuma y'umwaka baratandukanye divorce irabaye umva ko ari ibintu biteye ubwoba yego kandi muri gihe tubibona cyane aho ubona umwe byanse kuyihanganira uwundi kabati no mpisemwe gutandukana nawe ivyo ntibyoreka gutera ubwoba abajene ariko kandi nagomba kubaremesha birakunda izina rya Yesu no kwiga ibijanye n'ubutandukane bwacu kugenda twiga ubutandukane bwacu nabwo biratuma umuntu yubaka neza kamenya ati aha umugabo wanje n'umusange umugabo wanje ni melancholique umugabo wanje ni umuflegmatique umuntu wese agategeza ibyo binategezwa kuvyiga abantu batabizi rero bategezwa kuvyiga kugira ngo bamenye ati umuntu tubana ameze uko jewe nanje meze nkuko ifo rero ko ibintu rero tubinywanisha kugira bikunde twubaka urugo runezereye undi ntitumeze kumwe murakoze cyane reka tugaruke ku tuntu tubiri uwa mbere ni umusore aja kugana ati ngira inama nk'umuntu umaze iminsi mu rugo mbona umukobwa akijijwe ariko nta buryo afise urugo ruzohaba rutugora cyane hanyuma uwundi akongera kuvuga ati ariko hari n'ubundi tuganira w'umukobwa wewe nta arafise uburyo kandi aripanze ameze neza mugabo agakiza si cyane nubwo mbona wa wundi yarameze neza afise babiri mu ijambo rimwe umwe arakijijwe neza mugabo imibereho si sawa uwundi ntakijijwe neza mugabo imibereho ni sawa uwo mufasha ngo ati mfasha guhitamo ngira inama yo hitamo wa icambere no mubaza muri abo babiri n'uyu gukunda kubera nimba barakijijwe umwe arakijijwe undi arakijijwe bibayabaye ariko muri abo bose nta numwe akunda isi yumva ubwo rugo ntirushoboka urugo gubakwa n'urukundo akubwiye ko abakunda bose naho aha cyo ni kibazo ubana n'abantu babiri none nturi umwe rero sari wakunda kurusha uwundi hari uri imbere avuga ati uyu muntu akena atunga ndumva kubana nabo vyonyorohera hari undi avuga ati uyu muntu ndamukundira kubera atunze gusa akenye wapi uwo nta hubaka urukundo kubera ibintu biraza aho urukundo ruri ibintu biraza mugabo aho urukundo rutari naho ibintu biba bihari rurahera birasambuka urugo nasanze gubakwa n'urukundo fondasiyo ikomeye n'urukundo kameme Imana irimo yego ni kihe kintu kiza gutandukanya ko umuntu afise urukundo nyarukundo cyangwa undi afise urukundo rw'ibishobisho ikibazo kigoye cyane urukundo nyarukundo ni urukundo ukunda umuntu atacu ufatiyeko uvuga ati uyu muntu numva ndamukunda nimba afise bavukana nimba afise abavyeyi nimba yarize nimba atize nimba afise amahera nimba atayafise ndamukunda ndamukunda seto ngo ni ngo rukundo niyumvira ko ari rwo gukuri yego ariko kandi hari urukundo rundi nabwo rufatiye ku bintu ubwo rurahera kubera none ivyo bintu bivuyeho nubwo rukundo ruca rugenda nko par exemple umugabo wanje namubaza umuntu wese yaza kundondera namubaza nigiki ukunda kuri jewe hari abambwira ngo yungunda gukunda kwiri utunge neza okay niwe ni umugabo wanje ati kubera ninasaza amenya akavayo ico uzoba arakunze ejo acavuyeho uwo ndamusezeye ko numva watariwe ubu nawe akambwira ati ndankwaza nawe unkundiki ati taye yawe numva ndayikunda cyane kandi ico gerense taye nyene ifadika nziza y'abakobwa beza suko ntuga ni ukunda taye yanje ntabwo ubereye ku umugabo wanje wowe nturi umugabo wanje ati kubera iki no igihe nzovyibuha taye igahera nkagira amaforma atari yo udashima uzoba wampevye wowe rero nturi we naca ndaguheba nuko vyabimeze undi nawe akambwira nabaje undi ati nawe ukundiki ati ndakuniye nukijijwe uri umukobwa w'imwemu ukijijwe cane okay nawe nturi umugabo wanje ati kubera iki ninagira intege nke ivyo vy'imwemu ntubimboneko bizosha bigenda gutocumeba noya
rero umuntu mbabarira ntabwo uri uwo mbwa wanje gushika aho nzoshikira uwo mbwa wanje nyamuga wanje tubana namwajije ikibazo noda ni iki cyatumye nkunda arambwiye ati numva ndagukunda setu ni iki mvuga neza igituma nkunda jewe ambwiye ati numva nkunda Jackie ndakunda Jackie tereke tuye numva ndagukunda na okay namuhaye ukuboko ni uri umugabo wanje ni wowe mugabo wanje navuga ni bon urumva hari igihe nigeze kuvyibuha cane taye irahinduka kandi urabona ko n'ubu yahindutse uri umuntu mwiza cane ariko cane pe ababibona kuri kamera murabibona pe ndakubaza ni sheri none umbona gute ko mbyibusha ukuntu atereka reka numva nkunda ivyo nyene numva nyene umenga ndi umuntu nyene wo gukundwa kwere kuntu nabona tayi yahindutse numva vuga ngo numva ndakunda kunyene ivyo nyene ndavuga ni Imana yangiriye neza yamaye umuntu afite urukundo atacafatiyeko wala kandi nanje namukunda ataco mfatiyeko ataco ndavye atakindi kintu maruye ntazi ikintu kimwe ciwe mugana numva ndamukunze ntabindi abitegura kuba ku rugo murumvise impanuro nziza cyane ariko kandi yagiye garuka no ku buzima bamwe bwo kwita ku bantu gutunga abana 164 harimo n'abapfakazi n'abandi batishoboye si ikintu coroshe ariko umuntu ashobora kugira umutima wo kwifuza kubafasha yo basanga he yo dusanga muri samede kuruhuka cyangwa katuronda ku telefone yashoboka byose kuba tazi neza hano samede kuruhuka iri ni hehe neza neza tubunyapuro mu madukorera mu Carama ibujumbura mu Carama yego abadukurikiye mushaka kuba nimero ya telefone bashaka kubaronderako 79 422 777 iyo niyo nkoresha kuri WhatsApp isanzwe ni 69 998 950 abatuvuga igifaransa 79 amajana 422 amajana 777 niyo nkoresha kuri WhatsApp 69 amajana 998 amajana 950 nuko duha tubikora kumenyesha makuru IRIBA RYIZA duhora tubaza ikibazo kivuga kiti nk'abantu bitegure kugaruka kwa Yesu nubuye butumwa bwo wosigisha ingiro rya Kristo rimurindire kazogaruka ishuno basigira no kugira Yesu umugenzi wa mbere niryo jambo namambwira abantu kumugira umugenzi wa mbere nuvuga ngo n'umugenzi mwiza adahemuka adahinduka atoguta mu rudubi hari umugenzi aguharuruka akabwira ati aha cangaha ariko ugasanga abantu uciye ntihahita hari abantu bagutegereye bakugirire nabi ariko Yesu suko ameze umugenzi mwiza adahinduka umwizigiye azokujana no mwijuru kandi azoguhitiramwo no mu buzima busanzwe uvuga ati iki kintu kirekesha iki kintu kibandanye ni ciza ni umuntu mwiza Yesu kama Yesu ndamushimira kandi cyane kubona yarantwariye papa mwijuru birababaje Thierry muri iki gihe kubura umuvyeyi papa apfuye dukuze tungana kunyene papa wanje yarateguye ubugingo twaramusengera tubwira Imana ati Imana papa uzomuherezo giza rero Yesu n'umuntu mwiza cyane ico umusavye aragikora papa yadukoranije mu kwa mbere k'uyu mwaka atubwira ati bana ndabakeneye mwese uko mungana harimo n'abako biwe n'abuzukuru barimwo ndabakeneye muzoze tuganire turaduze kuraba papa twese aratubwira ati abana banje fise naba nagomba kubasezera ndababwira ko muzokundane ndabakunda Imana izibane namwe Imana izobazigama ndabahezagiye bana banje aradusengera papa yarakijijwe aradusengera turagize Imana twese aduha ama responsabilité umwe wese cyazokora ati Imana izobane nawe ashadusengera arabahejeje Loseze zuku kwezi kwa 11 zatwumva papa aragwaye ariko wa kane kwa gatano nja kumuraba kumusuhuza papa kwa gatandatu papa arapfuye papa yatunganije ibintu byose aravuga ati deni fise niri muzondiri deni
agenda asabye imbabazi abantu bose, ibintu byose abitunganya neza, arabwira ati ndagiye sinzogaruka, tuzosubira. Umva rero ndashimiye Yesu kandi ko papa yamuntahaniye mu ijuru. Birababaje muri iki gihe, birababaje kubura umuvyeyi, ariko papa yatashe neza, yatashe yiteguye, atubwiye ibintu byose neza. Turanezerewe ko papa yatashe. Wow. Dukwiye guhora twiteguye ko Yesu azoza mu gihe tutiteguye, kandi no mu gihe Yesu ataraza urupfu rwose nkuko abidushinga intahe. Utubwiye ko waduze ruguru kuraba papa mugiye abatumye ko muri Bujumbura hari abantu benshi batifuza kuja kuraba abavyeyi babo. Nizihe manuro wobaha mbere ko duhaba turangiza? Bon, icambere nuko umuvyeyi ari umuntu adasanzwe, havuye Imana akurikira umuvyeyi. Ko Imana yakugiriye ubuntu ukamufise, kumuraba ni vyiza. Je ndashima Imana cane ko nashoboye kugenda kumuraba. Hama ikintu nakoze, papa numvise agwaye namugurisha ukashasha, ndavuga papa ndamusasira, ndavuga papa numva ashaka gusasira neza, ndagufuke ukihumeka ukiriho, kuko numva nyene ari uko bimeze. Papa sinari ko agira atahe, navyo narinzi, numva umenga aracariho, aracasigaje iminsi, kuko papa jewe ndifura, urabona ko papa atarashaje. Hanyuma papa nyene ngiye arambwira uraje, ugize neza mwana, abandi barakomeye, ego barakomeye, turavugana ingene ameze, turaganira, aricaho gitana turaganira. Arambwira ati ugize neza kuza. No, papa umeze neza none waritunganije. Ikintu gitangaje ni ingene papa yararanye umupastori wiwe wo ku rusengero, niwe yamutwaye kwa muganga, bararana mu bitaro. Je nagiye bukeye nsanga ni umupastori we bari kumwe. Nabaje none papa wamutunganije? Yaratwenza ati ijoro ryose twaraye turakora iki JACKY. Donc papa ni akinva no muhira yari yahamagara ko Imana, aravuga nyene neza byose, aratunganya byose. Avuga ati ni munsengere, baramusengera, araja kwa muganga ati kandi bayi ntituzosubira kubonana. Papa rero yari yumva ko atazogaruka, yari yarabitunganije neza. Kino singombye kuvuga ivy'urupfu rwa papa ngaha, ariko ivya papa byarantangaje ingene yatunganije ivy'urugo, akaduhamagara twese abana, urabona uko abana baba bataraharatandukanye, akaduhamagara. Papa naramushimiye, ni umuntu mwiza. Hari ibintu bishoboka, abantu benshi ugasanga abavyeyi babo ntibanavugana, ntibanaganira, ugasanga abavyeyi barahevye abana, barabahevye. Mugabo biba bikenewe ko umuvyeyi aganiza umwana, aba hafi yabo, ko yamuvyaye yarakwiye kuraba abana, kabaganiriza aho baba bari hose. Kame mu muvyeyi nohamagarira abavyeyi gukunda abana babo, ko yamuvyaye namukundi, namuha akanya muganirize. Hama ikindi naco bien sûr n'abana nabo ni bikebuke. Hari abana bavuga ati je ko naje mu gisagara, ivya papa na mama birimenya, ugasanga heze nk'imyaka 10 ataja kuraba umuvyeyi. Mugabo kandi nimba yarakuvyaye kagutwara amezi 9, akakwigisha amashuri uko yobangana kose, akaba yarakugaburiye rimwe, ivyo birakwiye ko ugirana uja kumuraba umuvyeyi wawe, kakumukora ico ushoboye. Ndashima Imana ko papa yapfuye, nashoboye kumugaburira, nashoboye kumwambika. Papa narashoboye kumubakira inzu iba yabaye nkiri umukobwa s'il vous plaît. Ego we mwubakiye kiri umwigeme. Ego papa namubwira nti sinzo papa ntuzopfa wewe, jewe nzokubakira inzu y'abantu kure kumwo hafi y'umwonga, kubera ibintu nyene vy'amatati ya mu matongo. Papa baramwomoye, namubwira nti jewe nzokubakira inzu. Papa nari naramukuye kumgonga, ndamwubakira kwibarabara. Haya muhiri wacu turarengana tugashika n'imodoka ya parkinga kwibarabara, ni hafi y'ibarabara. Ivyo nabikoze ndumukobwa akiri umukobwa. Nukuvuga iki, hari gihe abantu bavuga ngo je ko ndumukobwa hari ico naco nokora, mugabo umwana n'umwana. Umwana
kandi papa yapfuye yamezagiye umuhezagiro nabwiye abo tuvugane mukabona amezagiro ntimuzotangara papa yaramezagiye jewe yego ambwiye ngo uzogira umugisha mwana kandi ndiko ndabibona nukuri ikintu naco cashoye kunezera ningene papa yabonye abana banje hama ikintu kitatazova mu mutwe ningene papa yashobora kuva ruguru akazana n'imbaraga koko n'imbaraga toke akakazana kandi atabutunza afise mugabo kuva ati hari umwana hari abana banje hanyuma ikinaco ingene abana banje bakinye umwana wanje umuhungu agifise n'umwaka umwe imyaka 2-3 ingahe barakina umupira papa agakina umupira n'umwana wanje donc akina n'umuzukuru muri make ivyo bintu vyaranezereye muri memoire yanje ntibizovamwo ngene papa yakina n'umwana wanje do papa agakina n'umuzukuru wiwe agapira bagakina kandi papa ari umuntu akuze umutama mugabo bagakina akumva nezerewe umwana wiwe jewe akanezererwa abuzukuru biwe donc no kuvuga ngo vraiment papa ari umuntu mwiza cyane yakunda abana biwe rero ndiko ndabibona ugasanga hari abana batawe mwibarara mwiyarara kandi ukumva ko mama wiwe papa wiwe ahari ari ahantu kereke pa mugabo agatumwana vraiment birababaje no hamagara abavyeyi bambona banyumva bakunda abana babo nimba yarabaye responsable akamuvyara namwemere namurabe namuha affection akiriho avuga ati kameme twari dufise papa kameme twari dufise mama jewe mama wanje yapfuye nkifise imyaka 12 mugabo ndacafise memoire ya mama nuko yadukunda akatwitwararika umuko kuno yarariho tukamubona mu rukundo tumva nyene nivyo bintu byo ko ubona ndiko nakira abana abamama nivyo narose mu bavyeyi iyo mama tankunda kandojeta canke papa kanta canke papa katojeta nibaza ko go rukundo ntabanda gwiyumvamwo uko abandi bana navyo sinibaza biragoye ariko kandi ndazi neza ko abantu bashobora kuba banyumva nabahamagara gukunda abana babo ko babavyaye babakunde babahero minimum ibyo bashoboye kandi juste kuvuga mwana ndagukunda seto nta kindi hari abana bateye imbere ugasanga abana barafise ibintu ahubwo no bafasha abavyeyi babo mugabo akeneye kumva mwana iryo jambo ryonyene mwana kibondo gusa ndagukunda seto nta kindi kintu akeneye ndezi ko hari aba mama shoko kuba bafise meme 50 atarigera yumva umuvyeyi wiwe umubwiye ngo mwana kandi abafise igikomere tungakeneye kumva mwana kibondo ni jambo rikomeye cyane ririmo ubutunzi bwinshi umutima w'umuntu ukeneye nk'ubu rero ndimvira none sindosubira kumva umuntu ambwira ngo mwana kibondo mba mugabo wumva kameme yaranyubatse nk'ibikwiye yego nuko wow turagushimiye cyane murakoze mutubwira ibintu bikomeye turangije noneho ku bintu bihambaye ku bavyeyi n'abana babo mu gutegereza Yesu dukwiye n'abavyeyi bakwiye kwita ku bana babo mbere n'abana bakita kubaha abavyeyi babo turabashimiye cyane mwakoze ku kanya mwaduhaye bakoze nawe turashimiye abo kuri sare Laruna baduhaye akaryo tukabasha gukora kino kiganiro turabashimiye cyane ni sare nziza yakira amamanza atandukanye amamariage n'izindi manza bifuza kuyigana iri mu Kigobe hepfo ya kaminuza y'u Burundi campus Kamenge ni ruhande ya station Kigobe kandi nitwiza ko nikindi gihe muzongera kuduha kanya nko nyene turangiza turabasaba mu dusengere turangiza katsi Mana turagushimiye umwanya tumaze turi muri iki kiganiro uhezagirira ibagiza uriho umugisha hama aya makuru tuvuze azofashe benshi ubuntu bwawe buzoshikare kuba mu bantu bawe kandi izina ryawe rizoshikare gushigwa hejuru mu izina rya Yesu senzuko amen kaze kw'iriba ryiza iriba ryiza ni wowe riba ryiza ridatobekara
niyo mvuga uriko uramfasha gukomeza urugendo ndiko ndamara. Mfashe ukuboko mufatikanije na Kristo mu kunyoborera hari amazi adasuma. Numva mbuze aho mpera n'aho mpereza mu kuvuga ibyiza vy'amabi totahaye bikazira kuma. Iriba ryiza, uri ryiza koko muri wewe hadudubiza. Ijambo ryiza riruhura, rinezeza, ryigisha, rimurika, eka mbere rinomora ibikomere rikadusubizamwo inkomyi zizisha. Ni wowe ryiza maya kandi mayagiza. Ndayihayagiriza ukwitanga utitangira itama ukemera ukaruha, ariko ukavuga ngo kuruhana shikanya abandi bo kumenya Kristo, ngo niko kuruhuka kw'igihe kirekire. Uririba rimeze nka rimwe inama niyibiramo maze imibembe yiwe igakira. Narakumenye kuva ubwo ivyanje vyagiye bihinduka. Nareshaje ariko ubu ngenda niyubura mu nkome zinshi. Iriba ryiza ry'agahimbare rihimbara abaryumviye, si ukugutaka kuko Kristo yagutatse akagutakagiza mu kukwira no mu kukwihebera kwihera ingabire y'akaburarugero ariyo rukundo rugwiza amahoro ku bandi. Ivyawe rero riba jewe numva bintekera bikantereka ku gishitsi kitanyiganyiga. Nzohora ndakumva ariko ndanakumvira kuko wambereye ukimaze. Nzohora mfasha abandi kukumenya kuko muri wewe nukuri hari inyungu itigera ihomba. Kristo yama gukomeza